ingoro ndabashikane mu biro vy'umuyobozi mukuru ikibazo canyu kiroroshe cane. Kaze mwashyize muri autorité de régulation du marché des capitaux ni ikigo ca leta kijejwe gucungera isoko ry'imitahe mu Burundi. Murakoze cyane muyobozi mukuru. Ikigo rero murongoye kuva ndakimenye vuba ariko nukuri ngiye wigira umugenzi ndakurahiye. Yego uhisemo autorité de régulation du marché des capitaux ubuhisemo neza iterambere. Mu mahangiro dufise harimo gukingira abanyamitahe n'ivyabo mu Burundi, hakabamwo gutunganya no guteza imbere isoko ry'imitahe mu Burundi bigakogwa mu buryo bwiza kandi mu muco. Hamwe no gukomeza isoko ry'imitahe mu Burundi ryagutse kandi rishobora guhiganwa mu karere no mu makungu n'ibindi. Ewe yahire musi wacagitse sagararo sagambe abagwiza tunga twese turi nyuma yawe. Autorité de régulation du marché des capitaux du Burundi ni ikigo ca leta kijejwe gucungera isoko ry'imitahe ry'u Burundi cisunze amategeko n'amabwirizwa ritunganya. Ku batazi aho ico kigo gikorera, Autorité de régulation du marché des capitaux du Burundi ikorera mu gisagara ca Bujumbura mu nyubakwa y'ubushikiranganje bw'ikigega ca leta ku nivo ya 3. Naho wifuza gukorera ku isoko ry'imitahe no kumenya byinshi bigerekeye akura kuri 22 21 17 12 canke uce ku mbuga ngurukana bumenyi za AMC arizo wezi3 akaburungu AMC akaburungu B canke kuri X AMC Burundi. Ushobora no kwishikira aho AMC ikorera bazokwereka ibisabwa vyose kugira ushobore gukorera ku isoko ry'imitahe ry'u Burundi ukurikije amategeko n'amabwirizwa atunganya isoko ry'imitahe ry'u Burundi mbere na mpuzamakungu. Hamwe na autorité de régulation du marché des capitaux du Burundi dutera imbere dukingiwe twebwe n'imitahe yacu maze dushobore gushika ku mbona kazoza igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060 ataco twinona.